Umukuru w'inama nkenguzamateka Nyiriteka Emmanuel Sinzohagera yarifatikanije n'abakristo bo muri Paruwasi ya Methodiste Uni muri komine n'intara ya Rutana mu masengesho yo kuyimana igenekezo rya 5 Kigarama no mwaka. Mu ijambo yashikirije abo bakristo, Nyiriteka Sinzohagera yasavye abarundi gukomeza umutima w'urukundo n'ubumwe no kuvavanura n'ibibatandukanye. Yahanuye abo bakristo bo iryo shengero guheba ingendo mbi yo muri kahise ijanye no gutera akajagari maze bashira ingufu hamwe bijukira ibikorwa by'iterambere. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasozereye ijambo ryiwe abahamagarira kubandanya bikingirikiza coronavirus. Mu kwezi kwa 12 turiko twimiriza iminsi mikuru ya Noel wemera Imana, aho twibuka urukundo Imana yakunze abari mu isi mu kuturungikira umwana wayo kugira ngo aducungure adukize. Kuri jewe ndakwita ukwezi k'urukundo, naco gituma nagira nsabe ntanguriye kuri twebwe turi hano n'abarundi bene wacu tugwize umutima w'urukundo. Ahari urukundo haba ubumwe, ahari ubumwe naho umuhoro uramwa. Ahari urukundo ni ukuvuga yuko ikintu cyose kirashoboka. Umukiza yaje kugira ngo adusubize hamwe n'Imana, adukure ibyadutandukanya n'Imana. Natwe muri bino bihe tuba turiko turasozera umwaka twibuka iminsi mikuru, twige gukuraho ibidutandukanya nk'abarundi ko turi hanga rimwe, twige gukuraho ibidutandukanya. Rimwe na rimwe ariko usanga birakari kimaze bifise, kandi ibiduhuza ari byo byinshi cyane gusumba bike byo babidutandukanya. Ukasanga rero uko turiko turazishira kuri ivyo bike bidutandukanya, hakushira ingufu kuri ivyo byinshi biduhuza. Teragira amamagarire ubwoko bw'Imana y'umucimana abarundi muri bino bihe tugwize umutima w'urukundo bose rimwe, dutangire mu ngo zacu, mu miryango, tuduge mu makomine, mu ntara, igihugu gifatwe, aho dukorera, mu mashengero yacu, tugwize umutima. Ibyo ni byo byohimbara Imana igihe ibona abo yaremye batahuye urukundo Imana yadukunze mu kwemera kuturungikira umwana wayo kugira ngo adusubize hamwe n'Imana tukatandukana. Nagira mfate akanya gato kugira ngo mpanure ishengero rya Methodiste na cyane cyane ngiye mwebwe gukora mu ntara ya Rutana. Ndabibutsa amasengesho twagize ukwezi kw'indwi i Kayero, mwese ndazi mu mwarimu n'ubu ngira ndabasubiriremo ubwoko bw'Imana. Kahise k'ishengero mu kwezi kw'indwi twaragahambye, twugurura urupapuro rushasha imbere y'Imana. Nagira ndabasubiremo bakozi b'Imana muri ngaha, ubwoko bw'Imana muri ngaha. Muntu uziyumvira gusubira kutugarukana mu bya kera uzohura n'Imana. Ushaka kuba umupastori cyangwa ushaka kuba umurayiki, bijya bintu twabivuze turi imbere y'Imana ku gicaniro cy'Imana. Ndabinginga ubwoko bw'Imana tureke guhendwa. Murakwiye kumenya yuko ajya amasengesho twagize n'umutahe udasanzwe, ari nacyo gituma namwe bwe mutobikora Imana izohagurutsa abahinzi nyakubahwa amatari, nyakubahwa umunyamabanga babashire ku murongo, kandi abasari iwacu barashaka
abasibanyesheje iwacu mugabo ndabarahiye Imana twabwiye kijya gihe mu kwezi kw'indwi izohagurutsa n'abatarabi iwacu baze babashire ku murongo. Ishengero ni rwanyu, ni mwebwe muzorihesha iteka kandi nimwe muzotuma ritukwa. Mukeneye ko ritukwa biri mu maboko yanyu, mukeneye ko muryubaka rigakomera biri mu maboko yanyu. Nimucagure icyo mushaka rero. Ibitaro by'Israeli bishazuguruka, ibikoresho twa leta bironse, turiko tugana mu iterambere. Ishengero rya Methodiste ndigera ndababwire sinzemera ko dusigara inyuma mu iterambere. Sinzobwira oya imyaka twataye irakwiye. Ijya myaka nimba uri utaraguhaza je ijya myaka yarahagije. Ubu dukeneye iterambere mu ishengero rya Methodiste. Tudukeneye abakozi bafata igishengero nk'aho mengana ivyabo. Turakwiye gutandukanya umutungo w'ishengero n'umutungo w'iwawe. Genda iby'iwawe iby'ishengero ubirekere ishengero. Kiri kuvyumva udashaka kuvyumva byo turi kumwe. Iby'ishengero ni umurima rusange, n'umwana azovuka hirya y'ejo abifise ko umugabane. Twibungabunge rero, tubifate neza, dukure amaboko mu mpuzu, duteze imbere ishengero. Birandaba birakubana. Ariko kandi navuze byinshi, hamwe no gushimana n'ikiza cya korona kiriko kiragabanuka, nagenda basaba bitwijajare kuko ku isi hari imigara yasuwe kandi kuzuka. Mu bindi bihugu mbere basuye kugarana abantu. Nagenda basabe rero, leta yacu yarashyizeho uburyo bwiza bwenda kwipimisha kwa muganga. Ntacyo bitwara, nta mafaranga badusaba. Leta ibikora ku buntu, twebwe ntibigenda kwipimisha. Nkaca nibaza ikibazo, iyo aba yarihisha hogenda bangahe? Ko bitarihisha ntitugende kwipimisha. Dufate akanya bwenda kwa muganga kwipimisha. Cyo kwa muganga bagupime n'iminota ingahe bashobora kubwira. Basanze urwaye baguha imiti, hanyuma uyifata iminsi indwi ubukize. None mwumva turi ingorane zihe z'uko abantu twabifata binenerwe, ugasanga turiko turabura abarundikazi kuko n'igihugu tuba tubuze mu gihugu. Iyo hatakaye umuntu umwe igihugu kiba gihomvye. Tubuze umunyeshengero tuba duhomvye kuko bya bikorwa aho gukora bica bigorana. Rero turabinginze by'ukuri ico kizana tugifineko kw'isi basuye kugariza abantu mu mazu. Twebwe nimba tugishobora guhura tugakorana n'ubuntu twagiriwe n'Imana, ahandi siko biri. Niyo mpamvu bakwiye kwifata binenerwe, dufata umwanya abaganga biga bakoma induru basemerera, dufata umwanya wo gukaraba kenshi gashoboka, kugenda kwipimisha niburi basi rimwe mu ndwi zibiri ugaca kwa muganga bakagupima. Mu kwezi kabigira kabiri ukamenya amagara yawe ameze.